namye soma amajambo y'umugani Yesu yaciriye abantu muri Luka 14 ngo wabatumiwe babi bamwe bagira insiguro hageze ko amazimano bayajako baca batangura kwisigura uwa mbere je naguze itongo ngiye kuririma ngirira ntunge nico kimbujije kuza uwundi ati je naguze inka 10 uramumbwirira ntunge ngiye kuzirimisha nico kimbujije kuza uwundi ati narongoye kameme nta muntu yarongoye yo kwitaba ubutumire erega ivyo basigura wamengo nivyo none waguze itongo ucuca kuriraba kugira ngo ntiba waguze inka zo kurimisha utegerezwa kuzirimisha warongoye no kwinjoye ingubukwe kuwa Mungu kuwa mbere nindwi yose igahera umuntu agaca gutumira nko kuwa mbere ugende ngo witabe invitation ucumbwira uti oya biriya byari bya cagihe ubu narongoye sishobora kuza bamengo birasiguriza namura kwiyumvira ukuntu mu minsi ya nyuma abantu bafise insiguro umuntu yamafise insiguro kandi insiguro yiwa akayihagarara akabona ko ari ya vrai akabona ngo jewe sinoza kurara ngaha kuri eglise n'ibintu mbona bidashoboka agatanga insiguro kuva itariki imwe y'ukwezi kwa mbere gushika 31 y'ukwezi kwa kabiri nta kuntu na kumwe nova ku kazi ndushe nce ku rusengero kuwa gatatu umuntu agatanga insiguro reka mwana kuna kumwe no kwisonze urumva abona abadayimoni baguhenda ngo inzara yo kwica ngo yistoma yotoboka mu misi ya nyuma abantu bariko barisigura barafise insiguro batanga kuri bicanke biriye ariko nagenda kubwire ngo nta nsiguro zihari zo kudakorera Imana canke zo kutezwa gusigura ngo biragoye ngo isi ya none ni sumba iyo mu gihe cya Nowa none ko bibiri bivuga ngo Nowawe uhoraho aramushima kandi ngo mu gihe curunganwe rwiwe niwe wenyene yabonetse ko atunganye yabonetse ko agororotse yabonetse ko atagira gasembwa wenyene mu gihe curunganwe rwiwe iyi si y'uno munsi ntuze wisigure ngo bikunanire kwezwa ngo isi y'uno munsi iragoye nisumbi yo mu gihe cya Nowa yarabishoboye bisigura ko nawe wobishobora usomye muri Matayo 5:8 haravuga ngo hahirwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Haleluya. Twezwe nta muntu azobona Imana afise umutima wanduye, nta muntu azobona Imana ariko amarabaga. Hari impamvu zo kwezwa. Mu Baheburayo 12:14 haravuga ngo mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose kuko utejejwe atazoraba umwami. Rero naho tuvuga ngo turi muri Yesu naco byo tumarira kutamba kuzinduka kugira ikindi tuzoraba umwami. Inumbero dufise ni yuko tuzoraba umwami ahubwo tugasangira nawe. Nta muntu azosangira nawe atejejwe. Abahigwe n'abantu bafise imitima itanduye uyu munsi nejo gushika Yesu agarutse cyangwa urupfu ruje kubajana.